Por lo tanto, nuko corresponde a una rero etapa bihuye de la n'intambuko iglesia y'ishengero que se conectará no izokwihuza solamente con el izohura cristianismo, sino atari con n'iyobokamana ry'abakristo el gusa judaísmo ariko también. n'iyobokamana ry'abayuda naryo Ahí es nyene. donde Aho niho el pueblo hebreo va a ver ubwoko bw'Aheburayo buzobonera al Mesías Mesiya manifestado y agaragaye, dirán, este es el que kandi nosotros bazovuga bati estamos urya niwe esperando. twebwe twari turindiriye. Ahí van a ver Aho niho bazobonera todo lo que ellos están ibintu esperando. byose bo barindiriye, Y también ndetse byongeye los que van a ser transformados n'abazohindurwa nabo van a nyene ver todo lo que bazobona están esperando. ibintu byose barindiriye. Y ahora Rero es ahí, naho nyene murabe, es ahí donde los ministerios naho de los ubukozi olivos bw'imyera y'ibiri estarán siendo buzoba operados buriko por el burakorera Espíritu de Dios. bukorwa na mpwemu Y w'Imana, también ndetse el byongeye ministerio de Jesús n'ubukozi bwa será Yesu visto nabwo nyene siendo operado buzoboneka buriko por el burakorwa Espíritu de Dios. na mpwemu w'Imana. Ahí también es que va Aho kandi niho a ser manifestado hazogaragarira el juicio divino. ibihano Han vy'Imana, hablado de las plagas, hazovugwa también todo lo que va a ibyago, pasar. El ndetse juicio divino que va a venir n'abazoca sobre mu la bihano tierra, vy'Imana bizoza ku todo isi, eso va a ser abierto ivyo ahí. byose bizohishurirwa Y el ngaho. séptimo sello va a ser N'ikimatanije abierto c'indwi naco nyene ahí también, kizohishurirwa ngaho públicamente. ku mugaragaro, Y ahí también van a kandi aho aparecer nyene niho Ananías y hazogaragarira Zafira, ba Ananiya na Safira, porque el juicio comienza por kuko donde urubanza dice, ruhera hehe? por la casa de Dios. Ruhera mu nzu y'Imana. Yo los amo mucho Ndabakunda y cane, les kandi recomiendo que se cuiden nobahanura ko mwokwirinda, llenar los mwirinde requisitos gukwiza para ser ibisabwa kugira los ngo Ananías y Zafira. mube ba Ananiya na Safira. No vaya alguno de Ntihagire ustedes n'umwe muri mwebwe a actuar como Ananías yo y kwitwara Zafira. nka Ananiya na Recuerden bien, Safira. Mwibuke eheraba mintieron barabeshe, y hubo dinero kandi detrás harimwo de amahera. todo ese problema. Inyuma y'ivyo bibazo byose harimwo amahera. El mismo problema de Judas Iscariote. Ni ca Hubo kibazo nyene ca dinero Yuda Iskariyoti, también. naho nyene harimwo amahera, harimwo ibintu Después fue vy'amahera. tarde Hanyuma yaracerewe para arrepentirse. kwihana. Cualquiera que haya tenido Buri muntu wese yoba yaragize que ingorane puedan zishobora llenar los requisitos gutuma yuzuza ibisabwa de las cosas de Ananías y Zafira yuzuza ibisabwa kugira ngo abe nka o Ananiya na de Safira Judas canke Iscariote nka Yuda o de Iskariyoti aquellos que canke en el tiempo de nka ba Moisés se bandi mu gihe rebelaron ca contra Mose Moisés. bagarariza Mose, Reconózcanlo delante de Dios, oren a abizirikane Dios abimenye imbere y y'Imana, también asenga Imana, restauren ndetse lo que no anasubize les corresponde, lo que ibitari hayan hecho ivyiwe, mal, ivyo yakoze hagan nabi la restauración, abisubiza, abikore como neza, hizo bitunganye nk'uko y dijo yabikoze akanabivuga Saqueo, Zakayo. dijo a Jesús Yabwiye Yesu que él ko we a cualquiera que la había buri muntu wese yari robado, vamos a decir, defraudado, yarivye, reka tuvuge nk'uko él yararenganije, restituiría. yuko azobimusubiza inshuro zingahe. Entonces, Nuko rero ustedes mejor mwebwe vyoba vyiza superen murenze la sinceridad y ubugwaneza justicia hamwe n'ubugororotsi de Saqueo. bwa Zakayo 5 veces o más, inshuro zitanu canke zirenga. pero Ariko mejor arreglar las cosas ibyiza mugatunganya antes de que ibintu llegue ese momento. imbere y'uko Todos uwo mwanya esperamos que ugera. llegue Twese turarindiriye el yuko cumplimiento pleno de la visión de la hashika carta, pero ugushizwa mu recuerden, mwuzuro kw'iyerekwa ry'ihema, ariko mwibuke van a suceder hazoba esas cosas, las ivyo cuales bintu están ari vyo prometidas. vyasezeranywe. O sea que puede comenzar Ni ukuvuga yuko con juicio, rishobora gutangurana n'urubanza, porque juicio kuko urubanza comienza por la casa de Dios. ruhera mu nzu y'Imana, Y antes de comenzar por el mundo, kandi mbere y'uko rutangura ku tiene isi que naho comenzar en la rutegerezwa casa de kubanza rugahera mu nzu y'Imana. Dios. Es un consejo N'impanuro como compañero nko mufashanya mu de bukozi cada uno de ustedes kuri umwe wese muri mwebwe, que hemos estado trabajando uwo mwamye mukorana imyaka
n'imyaka muri kumwe mwunze ubumwe mu murimo w'umwami. Yo quiero las bendiciones de Dios para Ndipfuza cada uno imigisha y'Imana kuri umwe umwe wese muri y para mwebwe vuestras ndetse no ku congregaciones también. mashengero yanyu nayo nyene.